Endi niwe yaduteye umwaku. Reka kumubeshera yabateye umwaku gute? Kujya nyene mwabibonye. Ahubwo kujya nyene tutabibonye. Kuva ryari menda atanga ipasi iva mu gitsinda. Kuva atanga ipasi iva mu gitsinda. Wumva ko umwaka wavuye aho nyene, reka umwaka wavuye aho nyene. Ahubwo mwarawinjiranye mu kibuga. Harya umuntu atanguye gutsinda rimwe na rimwe harigiye musanga afise imyaka. Iyo atsinze rero afise imyaka akaba aribo abatanguriye ababaye siguye iheneye. Nta rindi gori mupfa musubire kwinjiza aba yariheneye. Uyu rubutsi nkware ruvumbukana igihuni ivyo turabizi, reka kumuta kw'imvane ngo nayo yabateye umwaka nayande ho ryari yabugururiye ntiyabahaye pasi imeze neza. Biringanya official Karame mwemere kwicara hasi tubayoboza inkoni y'icuma. Wavyemeye nimuyobore none twogira gute? Ubu mwaka vyose netwe turi kwisonga, narababwiye nta gikombe na kimwe twiteze kuzobasigariza ngo mukoreko. Basi ho muradusigariza coupe d'oreille. Oya namwe uwo mwaka nta gikombe na kimwe tuzobasigariza, vyose ni gwacu, tuzobitwara vyose, namwe muzokwimenya ico muzosigurira abafana banyu. None twogera gute gashaka watwaratsinzwe na Betis nimuyobore kweri murabikwiye, nayo twoho vyaratunaniye. Oya no kubayoboza inkoni y'icuma mwicare hasi mwemere kuyoborwa, nandi ivyo kuyobora vyarabananiye. Ariko je ndiyumvira neza nk'ubu twe na Vinicius ko twavuze ngo bazoca baduca amaguru, nk'ubu yaduciye nyene twaba dukwije neza, ahubwo imbabazi ntizikomeze kuma mu bantu ntibaduca amaguru, twoba tugowe. Ahubwo ka Vinicius nyene busabwa urutwe nikazana ubwo buguru ndabucise ko kavuze ngo tuzoce tugaca amaguru nibatsindwa na Betis. Nabuza nayo ubwo bukorikori manze ndabuce nakare ntiyatosubira kuza ariduza, uraza akanyaro kiwe nibicare hasi tubayoboze inkoni y'icuma. Kuvuga dida cha Vinicius na madamu bwira uwo munwa wiwe azaravuga ibintu bitaraba, aza guserebura amahoroje ntaza nasubira, barabahaye isomo. Kuvuga dida